Rero frottement bigenda gute? Ni mu gihe umuntu aba ariko atambuka kandi agatambuka urugendo rutari rugufi, bigatuma amaguru mu makwise agenda akoranako, kandi mu gihe habaye ivyo twita donc surface y'amakwise y'amaguru, ivyo twita ama muscle, kuko haba ari nk'imeze nk'ibidunduri amakwise agakoranako, bigaca bituma haba iyo frottement. Iyo frottement rero aba ari hamera nk'acubutse. Iyo frottement bikunze kugaragara hanini cyane mu gihe cici, muri ete, mu gihe c'imvura si cyane, bikunze kuba muci ku by'impamvu z'uko muci haba hashushe kandi haba ariho transpiration, kugura haba hari dugumba. Rero frottement ikunze kuba favorize, ikunze gutegwa nini cyane n'ubushuhe bw'ibice by'indani aho amaguru akoranako, bigaca bituma haba ugucubuka, bigaca ibyo twita ama inflammation. Inflammation mu cyo gihe hamera nk'atukura, akacamera nk'akomeretse, nka kujya k'umuntu yakomeretse urushato rwo hejuru rukamera nk'urucubutse, niko bica bimera. Rero frottement hari ukuntu umuntu ashobora kuzikingira bivanye nuko umuntu ashobora kugira frottement bitewe n'imvo iyi canke iriya. Harabaho ama crème twita crème anti frottement, hakabona bande twita bande anti frottement. Bisigura yuko na gahuzu umuntu yambara mu bice by'amakwise gakingira kwa gukoranako kw'amaguru kw'amakwise, bishobora gukingira iyo frottement. Hama iyo crème anti frottement nayo nutuvuta umuntu yisiga imbere yuko atangura urugendo, azi ko aza kugenda n'amaguru urugendo rurerure, acasiga ko iyo crème. Izo crème zikunze kuboneka ama pharmacie, cyangwa izo bande anti frottement nazo ziraboneka ama pharmacie. Ikindi naco mu gihe ko muri umuntu ataronse izo crème zo ma pharmacie, cyangwa kwambara iyo bande kagomba kumera ni bande nyine gafise amaguru urinjiza nko kwambara impuzu cyangwa kola, mugabo kadashika haruguru, gafata gusa ibice vy'amakwise. Rero muco gihe murashobora kuyambara kubwo kwikingira ayo ma frottement. Ikindi naco udashobora kuronka uburyo bwo kuzigura, ushobora gukoresha amavuta asanzwe nk'aya vaseline canke huile de coco. Vaseline birakunze kuboneka kenshi, umuntu akasiga hajya ahantu aho azi ko amaguru aza gukoranako, bica bituma bimukingira ayo ma frottement. Rero frottement iyo umuntu amaze kugira frottement igihe kirekire, bifise ingaruka kuko uko hagenda hakoranako yama inflammation, bituma mu nyuma kuko hacahoroha, hashobora no kuba surinfecté, ashobora kwinjiramo infection. Kubera kujya kuntu hagenda hacubuka umubiri, hacahaba donc ibyo tutama ekimose, hacamera nk'atukura, kamera umengo haboneka uturaso hejuru ku rukoba. Rero hajya biroroshe, ni milieu de culture y'ama germe, bishobora gufavoriza ama infection atandukanye, mu nyuma ukazogira ibibazo, ukashika no kibazo kuri complication yitwa myosite. Abari ikibazo gikomeye c'inyama zigiza amakwisi, bishobora kugira ingorane ku buryo ushobora no kugera no kubagwa, bivanye nuko izo nyama zishobora no kugera naho zishobora kubora. Ego rero abari vyiza uvyibushe gusa, mugabo uwari wese bivanye na forme y'amaguru yiwe. Nabonze baragira ama frottement bivanye na forme y'amaguru yiwe akoranako amaja haruguru.